Wakati nimeongea naye nikamwambia mama, mimi kila kitu chote kimeshakuwa tayari, naweza enda Belgique. Nari namubwiye ati ikintu cyose cyabaye neza, umwanya ndaja mu Bubiligi. Alitoa machozi akalia akanambia, je mwanangu, ukienda nitabakiana na nani? Mwana ni wagende Bubiligi ese za mwana. Unajua wewe ndio ambayo nikifaa kadogo nakuita kwenye simu na nisaidia mwanangu. Uzi yuko buri kintu cyose kishikiye ndagutelefone ushikira. Magonjwa yalikuwa akimshika kwa sana kama jinsi baba alivyosema. Ingwara zaramufata nko data bivuze. Nikamwambia mama, mimi acha tutafute hospitali kubwa. Tulikuwa na dada yetu ambaye tunalea anaitwa Sala. Twari dufise mushiki wacu Teresa Tiringeti. Nikamwambia mama, acha ubane ratiba twende katika hospitali ya kwanza hapa kubwa nchini Burundi, Kira Hospital. Kufate imiti tuzoifatira muri Kira Hospital. Mmembeba huko katika Kira Hospital, mama amemfanyia exam zote ziwezekanavyo. Twaramutwaye muri ivyo bitaro vya mbere mu Burundi Kira Hospital, baramukoreye ibipimo byose, lakini cha majabu amekosa ugonjwa. Ariko igitangaje barabuze ingwara nimwe. So tukamwambia, tukaendelea hivyo, tukamwambia mama endelea na maombi. Twarakomeje tubwiye umuvyeyi ukomeza gusenga. So nashukuru kwa jinsi mama alivyonilea. Ndashima muri make ukuntu mama yandeze. Mamangu alikuwa na roho yenye mimi sina na babangu ana kabisa. Yari afite umutima je umwana we ntafise na data dafise. Mimi nimekomaa, mdogo wangu ndio yule pala nasoma somo la 6. Jewe anayenifuata mimi. Jewe narakuze, umutwe wanje nguja yiga mwaka wa 6 wa mashule y'intango. Nikisema anamzidia mtoto wangu miaka midogo tu, lakini hakuna hata siku moja niliwahi kuishi nyumbani kwetu nikiishi peke yangu. Tulikuwa tunaishi na watu 7, 10 watoto ambapo analea. Na hapa tukisema washimame watoto ambao mama alilea utajikuta ni wengi sana. Ni kuvuga abantu mama wanje areze ni benshi cyane, uravye mutoya wanje agomba kungana n'umwana wanje, abana benshi barezwe muhira bahandi yafashaga. Alikuwa akisaidia alikuwa akisaidia kila mtu, yafasha buri muntu wese wa familia, kwao na baba mu muryango wa data na kwao na mama na bibi wabo na mama. Tunajua mimi wakati nimekuwa nalia, lakini nilikuwa nakumbuka kwamba kuna na wengine ambao alikuwa akisaidia sana kuzidi hata mimi mtoto wake. Jewe igihe narira nako ndiyumvira no kubandi yafasha no gusoma nanje umwana wiwe. Tunamkosa mama, kipenzi cha watu. Turabuze umuvyeyi, umukunzi w'abantu. Mamangu sio ile kumsifia mtu anapofariki. Twebwe nako dushimira cyangwa tuhagize umuntu yapfuye. Lakini mamangu alikuwa kipenzi cha watu. Ariko umuvyeyi wanje yari umukunzi w'abantu. Alilea watu wengi sana. Yareze abantu benshi. Alisaidia watu wengi sana. Yarafashije abantu benshi. Na ninajua kwamba kazi ambazo tunazozitenda njema, ndazi bikorwa byiza dukora hapa chini ya dunia, munsi y'izuba, hizo zitatusemea mbinguni, hizo zizotuvugira mu ijuru. So ninajua kwamba mamangu mahali alipo, ndazi aho mvye wanje ari, najua ni mahali pema, najua ni mahali pa usalama na hano hamahoro. Najua kazi ambayo mamangu ananiachia na wadogo zangu, ndazi bikorwa mama sigiye by'abatuye banje, kama vile gisi baba alivyovisema, nkuko data bivuze. Panaenda mtu mkubwa sana, agiye umuntu mukuru. Pesa zinabaki, lakini education ndio imetoka, na education ndio kitu kikubwa sana. Kuvuga amahera arasigaye, mpatanishi wa familia anakwenda, ariko indero iragiye umuhuza w'umuryango. Mpatanishi wa familia anakwenda, umuhuza w'umuryango. Nakosa mtu wa kujivunia, nakosa mtu wa kuniombea, nakosa mtu mkubwa sana. Ndio alikuwa mpatanishi wa familia yetu, yari umuntu w'umuhuza w'umuryango n'abazisengera. Mamangu anatoweka, mamangu anatoweka. Mama, nitakukumbuka daima na ushauri wako nitakukumbuka. Asanteni sana. Kama kaze atukugira ubuzima bw'akazi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Haleluya. Mwene data aragiye, ariko kandi kumbure kandi nivyo adusigaranye ibibazo byinshi byo mu buryo bw'umubiri, niko biri, ariko ndagomba kubinginga ngo rema, ahubwo twenga nezerwa kuko agize iherezo ryiza. Haleluya. Abakizwa igiturazi ishinga ni iherezo ryacu, siko biri. Bakuzi biwe nezerwa himbarwa kukarangije neza, nezerwa himbagwa kukarangije neza.
ibibazo dusigiye navyo reka tubihereze Imana, irasigaye turayisigaranye. Haleluya. Kwari kubaremesha munezerwe mu mwami, muhimbagwe kuko agiye amahoro. Ibishinga ntahe biriho turabifise, yararonse akanya keza ko gutunganya ubugingo bwiwe, arangije amahoro. Nezerwa himbagwa ko umukunzi wanyu arangije amahoro. Haleluya. Hanyuma nk'uko ijambo riri barindugikanye ubuzima bwa nyakwigendera umuhisi Nduwimana Marie Jose yavutse mu 1975, yavukiye mu gisagara cya Bujumbura muri Ibyo ni biki TV yawe itagira karibu. Ndabivuge boss yo girarenze. Ifa kuiduza. Narayikujijesha. Biri muri 11. Amakuru ufise. Kesi bakunzi ba G5 Media, ubu tuza twashitse ku mpanda aho bagiye muraba ijisho rya nyuma. Uko mubibona amarira ni menshi, agahinda ni kenshi ku muryango wabuze inshuti, abagenzi, abo bakorana mu isengero ndetse n'abandi benshi. Kanjia ndababwira turasaba abajejwe kwereka ibibanza abantu ko bobikora. Tutangure igikorwa cya kwezanya. Turasaba abaririmbyi turasaba abaririmbyi kwegera ngaho imbere, abaririmbyi begere ngaho imbere. Uwitwa Jire baramukeneye. neza nagomba sabe gato abantu bazi ko bicenga batari mu muryango baza bareke abo mu muryango baza bicare abantu bo mu muryango twumvikane biturinde kuguhagurutsa. Abantu bazi yuko batari mu muryango w'indani nibahaguruke babisaba abantu babaye gusumba. Nimwihagurutse tutarenze kubahagurutsa zobafasha. Sekirite na protokolo mutobanurira abantu ngaho babanze babisobanurire cyane.
aba ngaha abari inyuma baguma baraba ngaha abantu bose bahagaze ngaha bavuyeho begera inyuma abantu bari hariya babise abantu bose bari ngaha kugira bajere iyo kugira ngo sekirite ari munyarutsa akazi bareke bine biti abaririmbyi nibaze ngaha abaririmbyi nibaze ngaha kumvikanye nka abaririmbyi kugira dutangure turasabye protokolo tunganya igikorwa cyayo neza kugira ngo dutangure igikorwa cyatuzanye tugire kristo urupimire ngaha reka mutuze turagushimiye Mana data wa twese uri mu ijuru turatanze urakoze nyene ubwiranda bwose wabanye natwe aho twari kuri morgue turi butore umubiri w'uyu mwene data kugira ngo tubone kumushingura muri kino kibanza wateguye muri nosi ya none abone kurindira ya nzamba yo kugaruka kwawe akira amashimwe ko watuyoboye ukaturinda impanuka z'amasanganya none umuririmbyi araririmbye ngo kubaho ni Kristo kandi no gutaha ni inyungu ku mukristo wese arimwo aja mu ijuru turaguha ikaze ngo uhezagira ibikorwa byose bigiye gukorekera hano utangurane natwe maze uduhituze nitekane ingabo z'ijuru zize ziganze muri kino kibanza uze kurangizanya natwe muri byose ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye amen. Murakoze cyane tugiye duhe kaze umugwi w'abaririmbyi baturirimbire korali y'abaririmbyi yateguye indirimbo ari byo ndemesha mbega iziringiro byanjye biriye nihanganye gukomera kwanjye mbekuriye ntegereje ari byo ndemesha mugenzi wanje menya ko turabigiye gito cyane abanyabyaha bazaja mu muriro w'ibihe byose abera bisumba byose bazoja iwabo i Siyoni sinshaka ko mutamenya ibyo iranga ry'ijuru mugenzi wanje menya ko turabigiye gito cyane abanyabyaha bazoja mu muriro w'ibihe byose abera bisumba byose bazoja iwabo i Siyoni sinshaka ko mutamenya ibyo ibanga ry'ijuru
twatandukanye bazatwiyegereza ati murakaza neza mwabavuye mu isi mwe imiruho yose irashize dore umwami mwateguriwe Begusobayo mu bihumbagiza amajana nanjye nzobayo nzahora muhimbaza iteka nanjye nzobayo nzahora muhimbaza iteka nanjye nzobayo nzahora muhimbaza iteka. murakoze cyane murakoze Mana data wa twese uri mu ijuru turacari hano ubukira kandi ijambo ryawe ni ryera kandi ijambo ryawe ni ukuri. Iki kibanza turimwo ijambo ryawe rigiye kubwirwa abazima bakiri muri izi mpwemu z'abazima. Tegura imitima yacu mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo ijambo ryawe ritugirire ikimazi na cane cane natwe twige ku iherezo ryacu tubone gutegura kugira ngo tuze turagwe ubugingo butazoshira. Hezagira umukozi wawe rero agiye guhaguruka umuhagarike mu mbaraga zawe arongorwe na mpwemu yera maze amajambo yawe yubake twese abari hano. Urakoze tangurana natwe wihesha icubahiro ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye amen. Amen. Haleluya. Mani habicubahiro. Turi hano kubw'umunezero, turi hano kubw'umubabaro uhoraho yasubiye kubyiwe. Amen. Umuntu agizwe n'ibintu bitatu. Icya mbere umuntu aravuka, icya kabiri agapfa, icya gatatu ntapfa ngo ahere arazuka. Imana ihabwe icyubahiro. Uravuka ugapfa hanyuma ukazozuka, kuko hari igihe cyo kuzozuka bapfuye bose bazozuka bakicara imbere y'intebe y'Imana. Amajambo tugiye kuvuga, hariho ijambo ry'Imana ritubwira ngo hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa kandi n'igihe cyo kuzozuka. Ariko ikintu cya mbere dukwiye gukora nuko umuntu wese ashobora gutegura, agategurira ubugingo bwiwe, agategurira ubuzima bwiwe kazoza k'icari cyo cyose. Iyo umuvyeyi yibungenze agerageza gutegura
ategurira umwana ari muri we kugira ngo igihe azomwibaruka azosange afise ibikwiye. Aramutegurira kazoza agategura akagura ibikoresho azomushiramwo akamurereramwo. Ico ni kimwe. Niri umusore agomba kuba kugwiwe arategura agategura ivyiza kugira ngo urubanza rwe ruze rugende neza. Mbega none umuvyeyi yibungenze canke umusore agomba kuba kugwiwe ategura ivyo vyose, wewe witeguriye iki mu gihe cyo kuzovana kuri ino si? Reka turi amajambo adufasha mu gitabo c'umusiguzi. Aradusomera igitabo c'umusiguzi igice ca 3 umurongo wa mbere n'uwa 2. Turumviriza. Dusome mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Igitabo cy'umusiguzi igice ca 3 umurongo wa mbere n'uwa 2. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo Imana yashingiye ikintu cyose igihe cyaco. Umurongo wa mbere haravuga ngo ikintu cyose cyashingiwe igihe cyaco, kandi igikorwa cyose munsi y'ijuru gifise akanya kaco. Umurongo wa 2 haravuga ngo hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa, igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura ibyatewe. Amen. Haleluya. Twumvise ngo hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa. Mbere rero yuko tubandanya, dufise umwanya mugufi kandi turamenye ingene tubujera. Twosaba abajejwe guterura ujya mushiki wacu bakagira bakazana aha amatukabandanya. Tukiriko turavuga mugerageze mumuzane. Hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa. Ikintu cyose umusiguzi ari we Salomo yaravuze amajambo akomeye ngo hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa. Hari igihe rero uyu mushiki wacu yabayeho, yavutse agashika kuri ino si akabona izuba, icyo gihe cyararangiye. Uyu munsi rero turi hano ku gihe cyo kumuherekeza cyo gupfa, ariko tutibagiwe ko hari igihe azozuka, kuko uyu mushiki wacu ntiyapfuye. Haleluya, ntiyapfuye, arasinziriye. Niko ijambo ry'Imana biri bitubwira. Turabarindiriye kugira ngo mugerageze muterure ababijejwe muzane hano kugira ngo amajambo turiko turavuga agenda ajana n'icyo gikorwa. Rero yaba umuntu apfuye w'umunyabyaha, yaba yakora ibyaha birenze urugero, hariho ijambo rikunda gukoresha. Uwo ari we wese, uhura n'uwo ari we wese ukamubaza tuvuye he, ati tuvuye guherekeza mwene data, Imana yamuhamagaye. Amen, amen. Ari umunyabyaha arenguka imbere y'Imana, ari umugororotsi arenguka imbere y'Imana. Nta muntu n'umwe ashobora kuvuga ngo naka ngo Satani yamuhamagaye, nta n'umunsi n'umwe. Abantu bose bavuga yuko Imana yamuhamagaye. Haleluya. Rero Imana imaze guhamagara uwayo, nifise uburenganzira bwose bwo kumenya aho imushira. Turabumwe amatelefone azumveye. Uyu mushiki wacu rero turi hano urabibona bakaririmba. Haleluya. Bamwe bararira abandi bakaririmba. Adusomere ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 11 umurongo wa 11. Urumve, iyo mubona abantu barira ntibibatangaze, ntibibatangaze, kandi nta muntu ashobora kubuza uwurira, kuko na Yesu yararize. Igihe bashiki ba Lazaro bagenda kumuhamagara bakamubwira ati naho uri hano wa mukunzi wawe
yapfuye. Yesu yababwiye ati ntiyapfuye arasinziriye. Haleluya. Bamubona bumvise umenga ni igitangaza ibintu ariko aravuga. Ntiyapfuye arasinziriye. Baramubwira ati oya ubu yamaze kubora. Ntibari bafise ukwizera. Nico cyatumye Yesu afatwa n'ikigumbagumba araturikisha ararira kubwo kutizera kwabo bantu babwiwe yuko atapfuye asinziriye. N'uyu mushiki wacu, uyu mukozi w'Imana, wewe uri hano ntiwibaze ngo yapfuye arasinziriye, kuko kuri wa munsi azozuka tuzomubona mbona nkubone. Adusomere. Turasoma igitabo cya Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 11, batubwiye umurongo waho wa 11. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo Yesu azura Lazaro. Umurongo wa 11 aravuga ngo amaze kuvuga ibyo arababwira ati Lazaro umukunzi wacu arasinziriye, nanjye nagiye kumukangura. Amen. Haleluya. Yesu aravuga ati Lazaro umukunzi wacu arasinziriye, ntiyapfuye arasinziriye. Mbega wazuye Lazaro yonanirwa no kuzura uyu mushiki wacu ari hano imbere yacu. Ugira ukwizera naje ngira ukwizera yuko asinziriye kuri wa munsi azozuka. Haleluya. Azozuka kuri wa munsi. Igice cya 4 umurongo wa 14. Abitesalonike ba mbere igice cya 4 umurongo wa 13 na 14. Nimba yabonye adusomere. Abitesalonike ba mbere igice cya 4 umurongo wa 13 kugeza kuri 14. Turasoma kandi mu izina rya Yesu. Uko abapfuye bazozuka niryo jambo ry'umutwe. Uko abapfuye bazozuka umenya yuko ari nawe nyene azozuka. Umurongo wa 13 aravuga ngo ariko bene data ntitugomba ko muyoberwa iby'abasinziriye iritiro ry'urupfu, ngo ntimubabare nka babandi badafise ibyizigiro. Ntimubabare nka babandi badafise ibyizigiro bene data bashama bacu. Ntimubabare nka bamwe badafise ibyizigiro. Umurongo wa 14 haravuga ngo uko twizera yuko Yesu yapfuye akazuka. Uko twizera yuko Yesu yapfuye akazuka. Abariko twizera yuko basinziriye. Abariko twizera yuko basinziriye muri Yesu Imana. Basinziriye muri Yesu Imana data wa twese. Izobazanana nawe. Amen. Izobazanana nawe. Amen. Haleluya. Mugire ibyizigiro, ntimumere nka babandi badafise ibyizigiro. Wewe uri hano ugira ibyizigiro. Ikiruta byose nuko dukwiye gutegura, tugategurira ubugingo bwacu, tugategurira kazoza kacu, tukamenya iyo tugiye kuzoja. Hano turabapangayi. Iyi si siyo tuzohora. Turi hano turengana. Iyo turi hano turengana, tumenye iyo tugiye kuja, dutegurire. Haleluya. Uku twese twamuherekeje, tumusiga hano twese, nta numwe asigara. Dusubire ku mihana yacu, dusubire ku mirimo yacu. Nawe waba ufise abagucunga muhira, nawe waba ufise abagucunga mu biro, umaze kurenguka imbere y'Imana nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira, Imana yamuhamagaye. Imana rero yamuhamagaye ari mu maboko yiwe, ari mu maboko yayo. Twese turagenda agasigarana n'umuremyi w'ijuru n'isi, kuko ari we yamuhamagaye. Nkuko bamaze kubivuga, jewe umupasitori wiwe ndamurongoye, twakorana ibikorwa nk'umupasitorikazi ku rwego rw'ishengero. Yari umurongozi
nta gikorwa yakora nabi mu byo ndahashitse mu byo twakoranye. Twasanze urusengero, nahashitse urusengero rugera amazi agera arusiture, hanyuma arambwira ti pasitori, tinukuri ibintu bigutera ubwoba tuzobikora, tiwe ugira ukwizera kandi tuzobikora neza. Amaze kuntera intege twarabikoze, turarondera isima, turakengera urusengero. Haciye iminsi ndavuga ati none urusengero ruzogagwa gute, bizogenda gute? Yambwiye ati byo wewe ntiwirigwe urahangayika, reka dusenge Imana iziyerekana, wewe ukomeze gusenga. Hari ijambo yakunda kumbwira, antelefone ati rero imbabazi, kubera jewe hari umuntu yitanze ku rugi, rero namaze kumusengera, isengesho ry'iwanje, ariko ahakenewe isengesho ry'umwungere. Rero uwo muntu yitanze ku rugi, ntabara iryo sengesho urikore. Naho nasenze ndumva ntibihagije, numva ngaca numva ikigumbagumba, kweri ti uyu kweri iyi mpwemu irimo iramukoresha kabisa, ni impwemu izomushikana mu bwami bwo mu ijuru. Nukuri harageze igihe turashirako inzugi uko bitanze abimbwira, kandi inzira byazanana je ntazo narinzi, ariko wewe yazimenya kundusha. Rero ibyamuranze ni byinshi. Harageze igihe haba igihe ntiharageze amadirisha, tinone bizogenda gute? Ngo ube humura, ngo nta dirisha na rimwe bizobura. Nukuri yarafise indemeshanyo zidasanzwe. Yambwira ati rero ibyo ari byo byose reka dusenge, kandi muri uku gusenga niho inzira z'Imana zirushirizaho kuguruka. Tugakora isengesho, tukaraba mu ijuru, hanyuma ijuru rigakora rikuguruka kubwo umuhamagaro wiwe yarafise. Agaca ambwira ati pasitori, nukuri habonetse umuntu yitanze idirisha, rero ntabarusengere, akambwira izina tugasenga. Ibintu byose byagiye biboneka ku ishengero. Nukuri yari kizigenza ku ishengero, yaradufitiye akamaro kadasanzwe. Novuga byinshi, ariko umwanya nuko umwanya utankundiye, ndamuzi ko ibintu byinshi. Hageze ko twakira abashitsi, nukuri naramubwira ati kweri uno munsi none bimeze gute, ko mbona mu kigega atafaranga rihari, none bimeze gute? Ngo reka dusenge, ngo ntugire ubwoba, ngo mbega ni bangahe? Ngaca ndamubwira igitigiri abashitsi tukabakira. Nukuri agaca avuga ati byabonetse, we ntiwirwa ababara, mwumva ndaruhutse. Yamfashe imitwaro idasa icompa nkaronka uwundi muntu iyo mwishengero, yora amahirwe cyane gose. Rero Imana imwakire mu bugingo bwayo, kandi ndizera ko tuzomubona kuri wa munsi. Imana ibahezagire cyane. Murakoze cyane. Kiga dusabe twihuse abantu batarandikisha amashurwe bagende na shida. Nta kibazo, Twende kutafutia dawa ya kienyeji. Anaambia ati ndakuronderera umuti. Anavuga ntibishoboka. Amwambia haiwezekani. Akasema mimi haviwezekani, kwa mganga wanatibu. Yombo amubwiye yuko yomurondera umuti w'ikirundi, amubwiye atoya, ariko aramubwira ngo kwa muganga baravura. Akampiga mashindano, bamutera ishinge, akulala. Ntiyajyamye acyataha. Nikamwambia sasa faktire ni ngapi? Arabaza ati mbega uburyo bw'amafaranga nangahe?
Akanambia itakuwa laki moja na 19,000, lakini ataendelea anatibu mtoto nyumbani na mimi ananipiga mashindano. Amubwira ngo ana mafaranga 160 ariko na 90 ariko ngo umwana azobandanya avurwa muhira. Nawe ni pia na mama nyene w'umwana kushika kwa kane mpaka siku ya 4. Je, namubwira nta kibazo, Akamwambia haina shida. Reka ndange amafaranga. Akatoa franga. Aravuga oya. Akasema hapana. Wewe mu bikorwa. Wewe uko katika kazi kubaka ya kujenga. 190 jo ndayatanga nta kibazo. Hizo laki mimi nitatoa. Basi hapo akatoka kaenda nyumbani. Arataha mu rugo. Kufika nyumbani ashitse muhira. Mimi nikafika nikamwambia madamu najisikia aje. Aramubaza ati mbega madamu wumva? Akanambia mimi najisikia aje. Aramubwira ati je numva meze neza. Kaingia siku ya 3 aragira kuwa 3 Noeli. Tukaingia siku ya 4 barinjira kuwa 4. Akanambia bwanangu. Aramubwira ati je umutware wanje. Mimi unaona niko nafugaje hapa? Aramubwira ati je urabona nafise ubworozi. Nataka maizi mbuzi 2. Shaka muri ubworozi mwene 2. Pako moya kwako na familia yako na watoto zako. Ari imwe iwawe n'umuryango wawe n'abana bawe. Na mie yangu ni amie na watu wangu na bachiwezi na ufanyisa kafeti. Aramubwira ati iyindi nayo ni yiwanje n'abantu banje batishoboye nzobagirira umunsi mukuru. Tena nishabandiye atakubazia manguo. Kandi ramaze gutegura no kubagurira impuzu. Nasema ni vizuri usizikata. Avuga ati ni vyiza sinovyanka. Asikakuwa vendredi. Hanyuma iba ku munsi wa 5. Iyo bilikuwa ya angefanyisa kubonane. Ivyo ari kubikora kuri bonane. Siku ya posho usiku. Ku munsi wa 6 mw'ijoro. Akanambia mie sina laro kwako. Aramubwira ati jewe ntabwo njyama aha mu cyumba kiwawe no munsi. Ingale mchana kwa nikamwambia madama kimi naona wewe sura iko nageuka siwezi kubaki kwa mganga. Akasema hapana. Hari akiri kumutaga. Aramubwira ati none ko mbona uri kurahinduka sino kujana kwa muganga. Ateka. Akasema bitaisha. Avuga ngo birahera. Basi akalala mu watoto. Aza kuryama mu bana. Samedi dimanche unakucha inakuwa masaa 9. Ku munsi wa 6 bukeye hageze masaa 10. Saa 9 z'umutaga. Z'ijoro. Mbona abana baramvyuye. Abatoto bakamwamusha. Bikamuka. Aravyuka. Mama anakata. Bambwira ati mama birase. Basi nikapigia wa ndugu wa rafiki. Aratelefona inshuti n'abagenzi. Wanirete déplacement. Bamuzanire imodoka ibasha kumukuraho. Tukakosa. Arabura. Rafiki yake Kosiria bakanda mbone kote na wengine wote wakatafuta déplacement wakakosa. Mugenzi we Kosiria baje kumone barahiga imodoka barabura. Mimi nikamwambia muelewe. Arababwira ati je mu bitahure. Leo ni samedi. Uno musi ni kwa 6. Unaramka ni dimanche. Buchari dimanche. Watu wengi wamelala wanalewa. Abantu benshi bareba borewe. Wamekuwa mafeti zao. Je bari mu minsi mikuru yabo. Acha tuite mtoto wake mwanaume. Reka duhamagara umwana we muhungu. Tukamuita. Namuhamagara. Kumuita simu ikaitika. Telefone arayitaba. Tukamwambia mama yako inakataa. Aramubwira mama wawe ko vyase. Akasema unakosa déplacement. Arabaza ati mwabuze déplacement. Sema ndio metumikosa. Tego twayibuze. Akakuja akasema acha niwashe gari. Abwateka nasi imodoka. Akawasha gari yake. Yasi imodoka ye. Akakuja. Araza. Paka karibia portail. Araza ashika mu rugo kuri portail. Tukaingia ndani. Barinjira mu modoka. Tukamshimamisha madambi ikakataa. Baramuhagurutsa biranka. Hata kutamba ikakataa. No gutambuka biranka. Tukamnyangua. Baramuterura. Tukamtia kwenye gari. Bamushira mu modoka. Tukambeba paka. Baramujyana mpaka kwa Juma. Kwa Juma. Mimi nikabaki nyumbani. Uyu aguma mu rugo. Usubuhi mu gitondo nikaamuka. Aravyuka. Nikaenda paka kule kwa Juma. Agenda kwa Juma. Nikakutana madami anaikaa. Asanga madamu walicaye. Wako wanampatia chakula. Bariko bamuhinga. Wanamulisha. Bamugaburira. Nikamwambia madami ni yake. Aramaza ati madamu imeze gute? Akanambia mimi najisikia nikaumwa kimi pole pole bitaisha. Aba ati jewe ndumva agahengwe ariko ni buke birahera. Nikasema sawa. Aravuga ati ni vyiza. Hakuna cyo kinatakiwa. Nta gikenewe. Gasoma akanambia hakuna shida. Muhungu aramubwira ati oya nta kibazo. Naza nishatoa posio. Namaze gutanga uburyo bw'ibanze. Tukaongea na madami. Avuga na madamu. Akamwambia madami leo dimanche. Avuga ati umunsi kuwa Mungu. Pako balitumika kule chini tushantie.
hariho koze kuri chantier tuba tutafutie franga za feti kubonane kugira ngo bironderere ere amafaranga y'iminsi mikuru ya bonane. Akanambia utumikisha dimanche, aramuza ati wakoresheje kwa Mungu? akasema somie Abrata si jewe, ni watumishi waliamua, n'abakozi bahisemo. akanambia wewe uende sasa kushantie, Aravuga ati wewe genda kuri chantier tunaona ni wakusiku kuko arabo ku munsi basi tumika wanajikogota ntibakore bikwega, watu wanakwambia kisiviko. ama barakubwira abo turi kumwe uko bimeze. Nikatoka mavayo na petit frere Tamu, ano namo toyiwe Tamu tukafika ku 18 akaniuza kapotage, 18 kujya 18 amaguru dufungurwa. nikaenda polepole nishike moto, agenda buhoro buhoro ngo afate moto, nikakutana na marafiki abura n'abagenzi, wakanambia bana niache, babaza ati bimeze gute? bosi wewe kuambia mama kuna wewe madam yako alikuwa anagonjwa, nikamwambia ndio, Wari batubwiye ko madame agwaye korori, mbega ategwa n'ibyo na hivi vile mungezo kandi n'ubu byasubiriye. iko kwa hospitali kwa Juma, Ari kuri hospitali kwa Juma, akasema pole sana, bavuga ati mpore mugenzi, pia tupatie pole. tuguhe pole. Basi nikaenda wakanipa pole, bamuha pole, lakini ariko wakaniuza brochette, bamugurira akanyama cy'akaboga, na njoko niona sispe, na njoko nimeona sispe, aho akiri ngaho nyene ayumva makenga muri we. ningali nafika tu brochette ya kwanza, ariye brochette ya mbere nitafuna paka damu zikatoka mu watu, yarihekenye amaraso arava. Akasema ni vitu gani? Aravuga ati ibi ni biki? Nilikuwa na watu wakubwa waheshimiwa, nikajificha aibu, yari kumwe n'abantu bubahitse, aragerageza kubinyegeza basione, ntibabibone. nikapatia mwenzangu akatoa ingini morso, aha mugenzi wiwe atoriye imboga ararya, nikapatia na ungini, aramuha n'uyundi, mimi nikatosha ingini, nawe atoriye iyindi, kutosha ingini amaze gukura kuyindi ni vile vile ni kwa kundi nyene, nikajitafuna, yongera arihekeye, na damu zikatoka, wakabiona, n'amaraso arava, barabibona. sema wewe kuna matatizo, baramubwira ati uri n'ingore, unaugua nini mkinywa? ubaye iki mu kanwa? Mimi hakuna hata kimoja. Avuga ati je nta na kimwe. Akasema pole sana, avuga ati mpore. nikakuwa mzaifu mwili, agira intege nke mubiri, nikaikaa ikakuwa saa 11 inapita, aricara agira amaso saa 11 zirenga, nikajishtua, arakanguka, nikasema kumbe ningeenda kupoteza watumishi, ukati iriga sinahenje abakozi. nikashika moto, afata moto, natashika moto, agira shiki, afata moto, bakaniita kusimu, bamuhamagara ku telefoni, urudia huko kwa Juma, ngo garuka kwa Juma, mama bibi yako binakata, madamu wawe birase, sema njoo vile, ati nuko nilikuwa sijaenda, yari bwagende, nikarudia, asubira inyuma, nikaona madami, abona madamu wiwe juu niko mwanaume n'umugabo, nikaona mna lolote, navuga ati nta kirimo kabisa. bakanyangua, baraterura, Juma tukaongea, Juma baravugana, akanambia ngo ni batransfere, avuga ati reka ndabarungike kwa hospitali ya wapi, kuri hospitali. Garsongo akasema mie niko na wandugu, avuga ati jenda usaba babaganga waganga wa ndugu marafiki waganga hapo ku pressure, kuri pressure, wakamutransfere pale, bamurungikayo. mimi nikashikana watoto wote paka nyumbani, afata abana no mugira, nikalala, araryama, sikufunga telefoni, eze azimya telefoni, sikupata usingizi, yarose tiro, saa 8 ya usiku, saa 8 y'ijoro, nikawa telefoni, araba telefoni, sikumbuki paketika konsilia, yibuka kosi yaritavye, nikauliza madami binakuwaje, arabaza ati mbega madamu meze gute? mimi naona ni pole pole, buhoro buhoro, biriko binakuja, avuga ati biriko biraza. basi nasema Mungu apewe sifa, avuga ati Imana ihabwe icyubahiro. nikaamka usubuhi, se mu gatondo, nikamtelefone garso wangu, telefona umuhungu wiwe, nikamwambia wewe gari iko wapi, uko nipite twende kuangalia mama yako, arabaza ati mbega imodoka irihe umpitane zo kuraba mama wawe? anambia mimi nilala kwa mganga, avuga ati je naraye kwa mganga, tena ufaye nguvu ulete pesa juu ya kuuza madawa ni watampiga, mugihe ati kandi ugire inguvu uzane amafaranga kugira ngo bagure imiti bamutere. Yo nari nilikuwa nazo zimeisha, ayo nari mfise yarangiye, nikasema hiyo haina shida, ati nta kibazo, nikaingia mdushe, aragenda aroga, nikava, arambara, nikatelefone mzee Matenga, telefona Matenga,
Tamu akasema ina shida huyo tupitu. Baramubwira ati byo nta kibazo. Nyuma ya hapo byo birangiye naenda shika moto, agiye gufata moto, nikasikia ananiambia kuja iko Mbomboni. Baramubwira ati banguka ariko bamuhaye icyahemera mu kimuhemo. Nikafika ukangari kabana taxi, ashitse ukanga afata taxi na beba ninambia atukupunguzana. Nibe bamubwiye nta giciro cyahabaye. Nikapitwa baze ahitana abo bagenzi, nikafika kono na tungari tunapanda taxi, bacurije taxi, nikasikia simu, yumva telefone, kuya mama anafariki. Baramubwira ati ngo mama aracikanye, tufanye programe ya kumtia mmoja, tugire urutonde rwo kumushyira muri morgue. Mimi bibi yangu, madam yangu, mudamu wiwe ana probleme na wachirani, nta kibazo afitanye n'ababanyi. nijye kusema watu majina ikosa. Nuko tuvuze amazina ari bibi, Watu wengi walikuwa nakuja, abantu benshi baraza, banamwambia mke wangu tuko vibaya, akamubwira ati tumeze nabi, akabimubwira. Madame, unajua mimi rasio kwa mikono. Aramubwira ati madamu, jewe irasi urazi ko ntazi ugwa amaboko. Isi utafanya ni hivyo hivyo. Uko bigenza nuko. Chini saki na mke wangu sio kingine. Ikishe mudamu wese kintu. Asikie makomantere. Yihabe by'amajambo kongera kibindi. Amekuwa diabetes siku mingi. Yaragwaye diabetes igihe kirekire. Alikuwa roho siku mingi. Yaragwaye umutima igihe kirekire. Alikuwa hii msonga siku mingi. Yaragwaye umusonga igihe kinini. Hivyo vitu vyote alikufaki. Ivyo byose nacyo byamugize. Kitu kinamuua. Ikintu kimwishe. Ishano. Ile wakati anatoka kwa mganga, igihe avuye kwa mganga, walikuwa wanakuja kumuona, abaza kumuraba, kumpa pole, kumuha weti mpore mama, walikuwa wanaongezea vingine, bongeramo ibindi, alikujua ntabwo bamenya. Na nikuja kuona nilala siku 3 hapa kwa kilio, amaze kuharara iminsi 3 ku kilio, mie pia wenyine kama mwanaume n'umugabo, nikaona kipigo cha bibi yangu, abona ukubabazwa k'umudamu wiwe, na kipigo cha rafiki yake anaitwa Kosiria, abona uhangayika kwa Kosiria mugenzi wiwe, nduze mama Karebo arambaye, abona ingene, abona urupfu rwa mama Karebo, jambona ni urupfu rwa madamu, ndio urupfu rwa madamu, abona kandi ko ari rwo rupfu umudamu wiwe. Sumu mwalipatia sumu mama Karebo, wahaishano mama Karebo walipatia sumu madamu, niwe kandi yabikoze no kuri madamu, walikuwa rafiki bara bagenzi. Mama Karebo akawa ni hivi, mama Karebo kandi nawe ntiyatevye nuko, njoo na hivi nakuwa hivi, kandi nawe niko bigenze. Mimi naomba wandugu wa rafiki, tusavye nk'inshuti n'abagenzi na watu wenye walikuwa nasaidia, n'abantu yafasha, nisikatike moyo, nimucike umutima. Na mimi niko na upendo nawe kandi afite urukundo. Wako sasa mlikuwa mnaona anawapatia, mwage mwabona baha, wako sasa alikuwa ndani ya kiangu, kandi hari igihe haba ari mu buryo bw'ingo, kandi birumvikana. Muendelee tu mkiona shida zenu, mufise ibibazo. Mimi sio shida nyingi na bakia, shida tu ni hao watoto tu, mtu atabashere mzuri. Ikibazo nta bindi bibazo zatari ibibazo by'aba bana gusa, nta akili waseme ku shida ya maisha hakuna. Ku kibazo cy'ubuzima oya nta birimo. Mungu alitenda, Imana yarabikoze. Musikatike nguvu, nimucike intege. Najua watoto zangu wanawajua, kandi abana biwe barabazi. Ibi bikiisha, ibi biheze, na mimi gisa sima tawandalia na mukayibuze kuzo bategurira fete, na mimi ndabafanyisia haka uwo munsi mukuru na wazoutegura. Tena msiko na kama mko na shida, mama naambia watoto zangu, ananiambia ndakuwa na wasaidia, kisha nakuwa na wasaidia. Nyomba haba ari kibazo muze mubwira abana biwe, bamubwira nawe kandi azobafasha. Adui atapata aibu, umwasi azomaramara, hakuna kintu atafika aibu, ntacha azoshika. Sina hata wazo kusema ndaoaga, nta kimvira bivuga ngo nzorongora ubundi mudamu. Iyo mawazo sina, mke wangu abishika kwene iko abitetea. Ivyo mudamu wiwe araruhutse, avyumve nta wundi muzigo aziteze. Pastor sibabe ya kanisa, pastor yavuze ibyishengero, mke wangu alikuwa anajitoa sana, umudamu we yaritanga cyane, na mie pia, kandi nawe
Watu wengi wanavifahamu. Abantu benshi murabizi. Mimi nimesema tu kichache hayo madogo. Navuze muri make ivyo. Tu nikisema mengi vuze byinshi mworira. Nimesema tu hayo madogo, Bwana atupe sifa. Vuze kuri ivyo Imana ihabwe icyubahiro. Nashukuru kwa kisimu mmechitoa. Kandi arashimiye uburyo mwitanze. Mureke ibikorwa byanyu. Imana ibafashe bazigame. Muri twese murakoze cyane. Kazi. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Kazi ya Mungu haina makosa. Igikorwa cy'Imana ntabwo gifite amakosa. Wakati imetokea, igihe byagaragaye, nilizunika kwa sababu narababajwe kuko hakukuwa mama yangu tu. Ntabwo yari umubyeyi wanje mama gusa. Alikuwa mshauri wangu. Yari n'umuhanuzi wanje. Alikuwa benki yangu. Yari n'umuhambike isata cy'ubutunzi. Alikuwa kila kitu chote katika maisha yangu. Yari ikintu cyose mu buzima bwanje. Nikusema kwamba nilikuwa nikimjivunia usiku na mchana. Naramwishimira umurango ijoro. Mahali pote hata mtu akinitishia kuniua ama kufanya, nilikuwa namwambia mamangu ni muombaji na atakuombea. Nisaidia kumaomba. Umuntu wese yanyifurizaga ikibi narishimiraga umuvyeyi wanje nkavuga duti ahari hose n'umusenzi. Kwa hiyo nimenungunika. Narababaye. Nikasema Mungu, kwa nini mamangu anaenda mapema na kuna vitu vingi nimekuwa nimeandaa kumfanyizia lakini sijamfanyizia. Narababaye mu mutima ndavuga duti nibiki kamano tumutwara hari ibintu nagambiriye kuzamukorera. Lakini nikasikia roho inaniambia kwamba kazi ya Mungu haina makosa. Umutima urambwira yuko igikorwa cy'Imana ntakosa rugira. Na wenda Mungu ni kwa sababu hatuwezi kumjongelea ama hawezi kuzungumza na sisi kwa kusema. Hapa akituonesha sema tunaweza sema Mungu asante. Wenda kuna mabaya yangitokea, mabaya mengi sana. Wenda Mungu tu tuna gisi navyofanya. Imana ifise uko bikora yatunyegeje ko byogenda, niyo mpamvu yogaragara twayibaza cyangwa katubwira twoyishimira kuvyo yakoze. Namshukuru mamangu. Ndamushimira umuvyeyi wanje kwa gisi alivyonilea. Ku buryo yandeze. Amenilea, yarandeze. Naweza sema amenilea katika neno la Mungu. Yarandeze mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Na ndio maana mimi nafanya kazi ya usanii. Jewe ndakora ibikorwa by'ubusanii. Lakini amenikataza nisikunywi pombe na nisivuti sigara, make amenishauri mambo mengi sana. Ndakora ibikorwa by'ubusitari ariko umuvyeyi wanje arambujije sinza mara nyingi sana. Kwa hii kazi yeye ndio mtu ambaye alikuwa akinisupport na ananiambia, mwanangu, kama unaona ni talent endelea, nitakuombea utafika mbali. Umuvyeyi wanje arambwira nimba ubona ariyo ngabirano izagusengera. Na namshukuru Mungu kwa sababu anafariki anaona mtoto wake mahali nilipofika. Ndashima Imana ko apfuye amaze kubona cyo mwana wiwe ntambuko ngize ko ibuzima. Mama yangu anatoweka, umuvyeyi wanje arakuweho, lakini kuna wadogo zangu ananiachia pale. Ariho batuye banje ansigiye. Ananiachia wadogo zangu wa kingali wadogo sana. Ansigiye batuye banje bakiri bato. Kinachoniumiza mimi mwaka huyu singikuwa hapa Burundi, ningekuwa nimeenda Belgique. Kimbabaje uyu mwaka sinakuba ndi hano nakuba mu Bubiligi.